Muri uyu mwanya ibara riraguye ku basoda bashika amajana 200 bagiye mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo kugwanya umuhari M23 kuri ya masezerano yasinywe hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na Antoine Felix Tshisekedi. Amasezerano yari yahagaze imiliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika. Batahanywe mu gihugu c'u Burundi bararungikwa mu mabohero atandukanye gusa muri uyu mwanya bariko baraca mu bihe bitoroshe tuza kugaruka ko muri ano makuru. Ni mugihe n'ubundi bivugwa ko iyi ntambara ya Kongo imaze iminsi 3 ihagaze aho M23 itakigwana na FARDC n'ubundi iriko irakora ibara mu barongoye igisirikare. Ese kwa President Ndayishimiye vyifashe gute? Prime Niyongabo aragona iki? Niteka n'umunezero ntangere vy'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru agezwe ko muri kano kanya. Ni amakuru tuza kugaruka ahanini ko yari kwaravugwa mu gisata cy'umutekano. Ni amakuru tugiye kugaruka ku basirikare bo Burundi barenga amajana 220 bapfungiye mu mabohero ya Rumonge, Ruyigi, Ngozi ndetse na Bururi bagirizwa ko banse kuja ku rubuga rw'intambara na M23 mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni mu gihe bano basirikare bakwije ukwezi muri ayo mabohero hakaba hacindwa izibiri kandi baburanye imbere ya sentare ya gisirikare kugira yemeze ko bogoma bapfunzwe canke ko bore kugwa vy'agateganyo bakaburana abidegemvya. Amakuru duhejeje kuronka nuko mbere yuko baja imbere yuko barungikwa kuri sentare ya gisirikare kugira ngo bemezwe ivy'ipfungwa n'ipfungurwa ryabo, hari amategeko yagiye aguma ava mu bategetsi bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Bamwe bavuga yuko yo baratangwa na bamwe mu ndongozi nkuru zo muri Etat Major gusa amazina yabo atarashizwe ahabona. Umwe akavuga ko n'ubundi Prime Niyongabo nk'umwe mu babagendereye ubwo bari bakivanwa mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo aho bapfungiwe, akavuga yuko bari bapfunzwe mu buryo bwiza ndetse akanatanga itegeko yuko bobongerereza umubabaro ndetse no kubaboreza igufa kuko badohotse ku mategeko y'abakurira mu gisoda c'u Burundi. Muri ino ndwi rero sentare ya gisirikare yamenyesheje ko abasirikare 34 bapfungiwe mu Ruyigi ko hafashwe ingingo yo kubagomiza mu munyororo. Mu yandi mabohero bo baracarindiriye inyishu. Ni mu gihe benshi mu bafise imiryango irimwo abasoda barungitswe muri Kongo bavuga ko intambara yo muri Kongo n'ubundi yaje kutunyaga. Indiri z'abasirikari barabandanya kuyigwamwo, abatari bake bataweyo. Amajana arapfunzwe ngo yanse kuja kugwana intambara badatahura. Ni mu gihe kandi hari abandi batari bake bafashwe mpiri na M23. M23 ikaba imaze kwerekana 5 muri bo gusa mu ndwi iheze hakaba haratangajwe ko ku munsi wa 5 w'indwi iheze ubwo haba intambara ikomeye cyane yahuje igisirikare ca Kongo n'umugwi M23 witwaje ibigwanisho n'ubundi hoba haraguyemo abasirikare b'u Burundi 12 ndetse n'abandi 8 bagafatwa mpiri. Hari kandi abasirikare batari bake bashimye gutoroka igisirikare, muri abo hakaba harimwo n'intwazangabo. Ni mu gihe iyi ntambara bamwe bavuga ko u Burundi ntaco bupfa na M23 kuko abasirikare ari bo bavyivugira ku nyungu z'akarwi gato cyane k'abategetsi biyorera amamiliyoni y'amadolari. Iyi ntambara iriko irasambura igisoda undi atacamira. Ni mu gihe mu minsi iheze haba ikintu kidasanzwe go z'igisirikare kitari kimenyerewe ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umukuru w'igihugu ari we nyene wifatiye iyo ngingo. N'ubundi bamwe bakavuga ko iyi ari ingingo yaturutse kuri iyi ntambara abasirikare b'u Burundi barimwo mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Iyi bikaba vyarabaye ubwo General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye yasubiriwe na Colonel Jean Dafer Manirakiza mu iperereza rya gisirikare. General de Brigade rero Silas Pacifique Nsaguye uyu nawe akaba ari mu bari bamaze imyaka 2 arongoye iperereza ry'igisoda, aho muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2021 yari yasubiriye Colonel Ernest Musaba. Umwaka w'ibihumbi 2021 wari umwaka mubi cyane, iperereza rya gisirikare ryagiye rirakora vyinshi bitandukanye. Amakuru yavuye mu gisoda yavuga ko General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye
n'ubundi nawe ari mu bazize iyi ngwano iri mu gihugu ca Kongo, aho yagirizwa ko yatanze impanuro mbi cane nk'izo kwambika abasoda b'u Burundi imyambaro y'igisirikare ca Kongo, ivyavuye vyambika Uburundi vyongera birashavuza abasoda b'u Burundi. Yari yabihanuye kugira ngo Burundi buje mu ntambara butaboneka mu gihe ari nabwo bwakoreye igikorwa c'ubuhuza, ariko abasirikare bamaze gupfira muri Kongo ku bwinshi abandi bagafatwa mpiri ngo ntivyari bigishoboka kunyegeza ko abasoda b'u Burundi bagwanira hamwe n'abasoda ba Kongo. Silas Pacifique Nsaguye yagirijwe kandi ko yananiwe gukora iperereza neza arizo zakweze ko indiri z'abasoda bagwa mu ntambara ya Kongo. General de Brigade Silas Pacifique Nsaguye n'ubundi akaba yarahise ahindurirwa amabanga muri ico gihe. Ni mu gihe hakozwe kandi n'izindi mpinduka yoba mu batwara amakambi ya gisirikare ndetse n'abandi bari bafise inzego zikomeye cyane batwara mu gisoda bakaba barazwe amabanga yabo bivuye kuri iyi ntambara n'ubundi iriko iraba mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Aba basirikare b'u Burundi rero barenga 220 bafungiwe mu mabohero ya Rumonge, Ruyigi, Ngozi na Bururi bagirizwa ko banse kuja kugwana na M23 muri Kongo n'ubundi bariko baraca mu bihe bitoroshe, bamwe bavuga ko ubuzima bwabo bubangamiwe. Ni mu gihe mu ntara ya Kayanza umugwi w'abanyarwanda bitwaje ibigwanisho urayerera mu ishamba cimeza ry'ikibira. Araheze amayinga abiri abanyagihugu baba mu nkengera y'ikibira mu makomine ya Muruta na Kabarore mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi bavuga ko hari umugwi w'abanyarwanda witwaje ibigwanisho uyerera cane cane mw'ijoro muri iryo shamba cimeza. Abanyagihugu bakavuga ko bahagaritse umutima. Uwo mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho uvuga ikinyarwanda n'igiswahili, bavuga cane igiswahili ariko abandi bavuga ikinyarwanda ngo naheka ni aba FDLR, akaba ariko bibonwa n'abanyagihugu bavuganye na SOS Medias Burundi. Abanyagihugu babona uwo mugwi witwaje ibigwanisho uzunguruka usaba inzira mu makomine ya Cibitoke, komine Mabayi na komine Bukinanyana, bambaye impunzu za gisirikare n'ibirato vyaheze hamwe n'inkofero zitandukanye. Uti twarabonye bafise ibigwanisho hamwe n'amakarato y'amasasu, twaragize ubwoba cane cane ko bavuga izindi ndimi zitari izacu, twibajije ko bariko bariga urubuga banaraba cane cane imihana bokwiba nk'iyoroye ibitungwa, akaba ariko abo mu miryango bigana. Bavuga ko batewe ubwoba n'abo bantu bitwaje ibigwanisho bibonekeza, bakanasaba ko umutekano ukomezwa ibintu bitarayangara. Igitigiri ntigitomorwa ariko abanyagihugu bakavuga ko hari amajana y'abantu. Titwarumvise ko mu makomine amwamwe yo mu ntara ya Cibitoke nk'Amabayi, Bukinanyana cane cane abantu bayerera no ku murango. Imirima yegereye ikibira yaribwe mw'ijoro niko bavuga. Abanyagihugu kandi baribaza ku ntumbero y'abo bantu bitwaje ibigwanisho, bekeka ko abo bantu bategerezwa kuba bakorana n'igisirikare kuko nta mishamirano ikiba nk'ubwa mbere. Barabaza ahari ibirindiro vy'abasirikare ariko bagerageza kubica kure. Ku bw'abo banyagihugu ngo intumbero y'abo bantu bitwaje ibigwanisho niyo gutera u Rwanda na cane cane ko ikibira kibandanya gushika muri ico gihugu c'u Rwanda n'ubundi muri parike ya Nyungwe. Tuyabandanirize mu y'agateka ka zina muntu, aho agatotezo bivuga ko ngo kariko karabandanya ku banyamashirahamwe yigenga batanu n'ubwo bari barekuwe. Ku bw'ishirahamwe Assemblée pour le soutien des défenseurs des droits humains au Burundi, abaserukira ishirahamwe Association pour la paix et les droits humains ndetse n'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abanyamategeko mu Burundi bariko barakorwa ko agatotezo n'ubutungane n'inzego z'umutekano. Ni mu gihe bivugwa ko abo barongoye ayo mashirahamwe yigenga bashobora gusubira guhagarikwa kuko icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yasohoye imitahe mu kinyegera atabimenyesheje abo vyegwa n'abababuranira. Ishirahamwe Assemblée pour le soutien des défenseurs des droits humains au Burundi riramiriza agatotezo kariko gakorerwa batanu mu barongoye amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu nubwo barekuwe muri Rusama umwaka uheze w'ibihumbi 2023.
Abo baserukira amashirahamwe yigenga abakenyezi 3 n'abagabo 2 bari bahagaritswe n'igendereza ry'u Burundi muri Ruhuhuma umwaka uheze mu gihe bari bagiye muri Uganda. Bari batumiwe n'ishirahamwe ry'ababuranira abantu batagira imbibe Avocats Sans Frontières. Ubwo nyene amakonti y'ayo mashirahamwe abirace yugarwa gushika ubu. Kubw'amatohoza Germain Rukuki arongoye iyo ishirahamwe n'ubundi Assemblée pour le soutien des défenses des droits humains au Burundi abitangaza. Ngo barekuwe inyuma y'amezi 3. Iri shirahamwe kandi rikemeza ko ryashizeho ubuhinga n'umugwi wo gukurikirana uko iyo dosiye iriko iragenda. Uti imvo nuko ivyaha bikuru vyagirizwa abo banyamashirahamwe yigenga ari vyo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu n'ubugarariji vyarirementanya ryeruye mu ntumbero yo kubagiriza ivyaha ku karenganyo. Ariko bisigurwa na Germain Rukuki yahejeje igifungo c'imyaka 4 imbere yo gushinga ishirahamwe riburanira abo basangiye umwuga. Uti twarakubiswe n'inkuba tubonye ko irekurwa ryabo ryabaye guhuma amaso amakungu. Ivyo bikaba vyibonekeza kuko icariro c'umushikiriza manza wa Republika yarunguruje urubanza amaze kubona ingingo ya senari nkuru y'igihugu yantahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura. Niko itangazo ryiwe rivuga, imbere yo kongera ko ivyo vyerekana neza ko barekuwe kugira ngo bahuma amaso amakungu yitanze kugira abo bantu barekurwe. Igitangaje ngo niko abandanya amenyesha igikorwa cyo kunguruza urubanza cy'icaro c'umushikiriza manza wa Republika muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2023 ryagumye ari ibanga gushika ubu kuko abo banyamashirahamwe yigenga ntibigeze basomerwa gushika ubu urubanza. Iri shirahamwe rikaba ribona ko ari agatotezo k'ubutungane. Ngakaba afise amakenga kandi ko abo banyamashirahamwe basubira guhagarikwa kandi bagatabwa mwibohero ku karenganyo nk'uko biba ku batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Abanyamashirahamwe yigenga uko ari 5 bari mu kinyegero bakaba bafise ubwoba k'ubuzima bwabo bw'imiryango yabo n'abakozi b'amashirahamwe yabo, akaba ariko bimenyeshwa na Rukuki ubu ari mu buhungiro. Iri shirahamwe ESDDH rishigikira ko imvo yo kugira ibanga igikorwa cyo kunguruza atankeka ko ari uburyo bwo gushobora guhwikira abo banyamashirahamwe no kubahagarika agasakizaki batawe mu mvuto. Kubahagarika ngo ntivyoshoboka canke ngo bisigurwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane hatabanze gusohorwa imitahe mishasha yo kubahagarika ubu ikigizwe ibanga. Ngo ni igikorwa atayindi nsiguro gifise gusa atari ugutera ubwoba baharanira agateka kazina muntu no kubazivya bitume haba ubwoba mu Burundi mu vyo gushikiriza ijambo. Akaba ariko Germain Rukuki abandanya ashikiriza. Ni mu gihe amashirahamwe APDH ndetse na AFGB atabihano kugabishwa kandi atigeze afutwa aguma abuzwa gukora neza ubiko bw'amafaranga yabo ku makonte aracugawe. Ivyo bigatuma rero babangamirwa mu vy'ukubaho bikanatuma badakora neza igikorwa cyo guharanira agateka kazina muntu mu Burundi nk'uko bisigurwa na Germain. Kubwiwe ngivyo ni ikimenyetso sindamusiga cerekana ko amashirahamwe yigenga mu Burundi yazibijwe. Kuri ivyo uko guterwa ubwoba n'agatotezo gakorerwa abaharanira agateka kazina muntu nta kindi bizana atari gucafuza ishusho y'u Burundi yitwa ko ari igihugu giharanira agateka kazina muntu kandi riharanira demokarasi. ESDDH ryibutsa indongozi z'u Burundi ko abaharanira agateka kazina muntu atari abansi b'igihugu babukebuke ariko ko bafasha mu kubaka igihugu aho itegeko ubwigenge n'ubwisanzure biguma ari umushinge kandi ari ishingiro kandi vyubahirijwe kuri bose. Uyu arongoye irishirahamwe gasaba ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ari nabwo bujejwe amashirahamwe yigenga gutegeka iyugururwa kandi y'amakonti y'amashirahamwe APDH na AFGB kugira ngo abandanye ibikorwa yahora akorera abo atunganiriza. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya
mufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo toje ucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV Imana iba hezagire.